ndi korodisi navuye mu ndanja ngakwisi ntagira bifu nabari mwisi oya namba ntabwo nadinzi ko azogeraho mpanga masi kiranga misi mparude misi nabanye nabi nabo mwisi yego bisanzwe kweri bifesi na mkombozi abantu imbere y'wanje ndabagira umwe kweri yego urabemera sana uramaze gushika ugahura nabo muri abo babiri numwe muri abo babiri ukababwira ati mwebwe ndabakunda nanjye ndumuririmba Damani kwera amasomo yandi niturahura gusa ndabandikira bifesi ndamwandikiye arandamutsa mugabo ngiye kumubwira ibintu bijanye n'ivyo Yes bakunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex ndabandange baha amasama ameze neza cyane wanange mukanda subscribe na comment kugira twe turabazanira amakuru azobagezweho amakuru ari ku mwanya rero no muzi twatumiye umutumire wacu murabona yuko ari imbere zanyu za kamera no mutumire novuga yuko niho agitangura umuziki ariko iyo muririmbyi tubonye yuko ari umuntu ashiri ku buti turavuga ati katumurondere tumubaze byinshi bigiye bitandukanye ariko byerekeye akazi kiwe ku muziki ni muririmbyi w'umurundi shobora kumuvuga izina reka ndamuvuge wenyine ndamuhe mikro hanyuma abanza kwidondore atubwire imico yatuzaniye kuri Kibero TV ndakura mu umeze neza yego mbeze neza cyane idondora akazina ku bustar yes izina ry'ubustar ni Crodis ni naryo abavyeyi banyise neza Crodis kubera abandi bakunda kwitwa utu AKA amazina menshi giye atandukanye mugabo washiniye kwitwa izina abavyeyi bakwise impamvu je ntigeze mpindura nuko nabaje badutanguriye ba Chancho wa Miss batigeze bahindura kandi nkababona barabandanije agira ziko Chancho wa Miss yarasanzwe yitwa Chancho wa Miss nyene yes ariko bimeze kubera ugiye kumva Chancho wa Miss niko zina yagiye nyene urumva nta bindi bintu numva nkakuganya bavuga ati bwamba yaritwa ukuntu uko je nakuze numva Chancho wa Miss ibyo guhindura sinzi ko rigeze ahindura nico ituma navuze ati nana gumiza Crodis rizogumare ari izina Munakubwiye ati vuga biography yawe uwo musigurira iki wo mwishiriki mu majambo yose biography yanje novuga mu bisanzwe kahise kanje byo nagenda bamwo muri kahise watuzana indirimbo dushaka utubwira abarundi twebwe dufise TV yakurikirana kandi abwa n'abantu benshi kandi bashaka umuntu amuha iyo atanze message nziza arashobora kuronka ubufasha indirimbo yitwa gute ifise ubutumwa nyabaye indirimbo yanje itwa mpindurira ifise ubutumwa yani navuga ati ni true story wanje ifise ubutumwa bwo gusaba Imana impindurira ubuzima ndetse ifise n'ubutumwa bw'uko umuntu ari mu kibazo runaka atari nashaka kuyambaza atari Imana kandi yizera kuko Imana niyo yonyine ifise ubuzima bw'umuntu ngakwisi nibwo butumwa ifise Yes bakunzi bacuro TV urumva yuko indirimbo yitwa mpindurira mugende ku rubuga rwa YouTube muyirabe ni indirimbo ifise amasana ameze neza cyane ndetse irimo ubutumwa bwishi bwiye butandukanye aha nibaze ko tuza kuyerekana ngaha anyamurano masanamu kino kigano tuko turakorana turayerekana muri image yonyine kungenasa yashimye kuvuga ati abantu babaye mu buzima bubi muzogume mwizeye Imana hazogira igihe namwe muba nk'abandi twaramwe yuko washimye kuja mu yarara kweri burya buzimana ubusanzwe ubayemo cyangwa urafise abo wabo bari burya buzima uyu mwanya sibwo mbayemo mugabo narabubayemo kandi nubu nta kirengeje cyane ndetse kuba nta burimo mugabo ubwo ndimwo buhakwa gusa na burya yego burimo buhakwa gusa na burya ushatse kuvuga iki nubwo utabayeho kujyanya mugabo habura gato kugira ube nka kujya yes habura gato kugira mbe nka kujya kuko na birebire birabamo kuko urinze ujya mu yarara plito utagiye mu yarara urashe gutejamo mu ugasanga ubuzima ni buyanye n'ujya ntaco agusumbije nimba yiri ubuso ugasanga barabwiriwe kandi babona umengo ntashobora kubwirirwa ajye mu ndirimbo yashobora kuba aririmba mugabo akabashonje birashika batubwira yuko umuririmbyi atanga umva afisa adashobora kuririmba wowe nawe ugashuvuga yuko ushonje ushobora kuririmba hagiye ikintu gikunze urayikunda nyine ukacihebera kuko je ndibukara nk'indirimbo nakoreye mu iteka nagiye atani icyo mfise ndetse ntanariye yes wagiye atacyo mufise hamushironga amafaranga yo kuriha narifise yo kuriha yene kubera uwo mwanya nayishakirako navuga ati neza nkakoramwe bizoba bipfuye usibye gusa ko nanayirose umaze kuvuga yuko wakoreye igikorwa muri iteka mu gice gikorwa muri iteka twebwe ntiwigeze ucumvire utubwira ati igikorwa ngiki nyakimezuku igikorwa cyarasohotse muri iteka bimeze gute Jamwiteka kweri je nkashika narinzi ko ngiye kurondera amateka ahubwo navuyeyo nawe nari mfise amvuyeko
Ego uvuze ati yakuvuye ko byagenze gute? ubisanzwe nari nzi ko ujya mu producer ashobora kunyakira uko wenda bakira nk'ishikayo barambwira ati wewe amafaranga bari hanaye yose ndayariha fresh Samire barayarishe for free. Ego vraiment ashetani denda basigaraniyemo. Hanyuma bishe bigenda gute? Hama arambwira ati ririmba twumve kugira nkore beat ana ndaririmba atitenga kumbwira ngo iyo ndirimbo yawe ngo beat sino menyene ngo ndayiririmba ngo ndayikora ngo ahubwo ngo ikintu ngo mbona ngo uzana ngo 30,000 ngo aguha umuntu ngo kwandikira ndavuga ati je ko nta muntu arigara nyandikira kandi izindi ndirimbo numva kwisona neza fresh ubwo wewe inkuru ukuvyumva mugabo nk'umu producer je naje inzi neza ko nemera acambwira we amani ngo je ngo burya ngo wenda guhanuye ngo simba ndakwase ati ndabizi gusa wemenya ko jewe wiyemera ndiyemera kandi mu bisanzwe yuko nasaba amafaranga nkuko babaza ko ndayafise mugabo je naje ngaha kubera ashaka amateka kandi nta bintu vya mirenge fise ku buryo navuga ati norondera umuntu yandikira nka muha mahera bigeze ngaho aratangira avuga ati ngo vuga ngo nta kundi mvuze beat ugira ngo ayikore acabwira ati ahubwo rero wibureka nkore beat niyumviriye jewe hamaje kuririmba numva acarayikora ayimaye numva ni beat dasona fresh ngo ati beat manager nta noshobora kuririmbira ko Uyagurije ni ukoyene uzo kuirepetera ko nguzombwira ndayijana ebana ndakora imyitozo wapi ndarabana abantu mvuga ati babarankuriye bati beat wapi ntiba kweri ebana candiririmba nyene ndavuga ati byari byose ko mu producer azobikora ndaririmba nyene amadamushira arinjiza kideyo cyambabaje ariko arinjiza ariko umuproducer agufasha nyene nk'umuvyeyi nko dusanzwe tubizi wa mwitse abari capable yo kugufasha rero ageze ko ninjiza acegera kuri touch fresh aracatinga ndinjiza ngo wahejeje tego nahejeje atani sawa ati nene nta kintu kimushobora kungusoramo ti wapi ti wewe gena nzobikora ti mbere ti yini nagwo ati no mu ndwi ndashobora kuba nayibahaye bijya byagenze ukondisha nanye navuga atazoyikora neza fresh hageze navuga ati wayikoze tirinde nayikurukira kuri WhatsApp indirimbo ngashe kuri YouTube yishira kuri WhatsApp tirinjaga ndaje kuyitora cyane nda kuyitora kwiruka muri document ndimbi kazifise quality nk'iyo muri studio ibyo byose nizo ndavyibaza kuko navuga ati ashobora kwindukira kuri WhatsApp akayindukira adashaka ko ngenda ngo tuvugane kubera ko mbere ubugaye yayikoranye rero bimaze kugenda uko nshitseyo acambwira ngo nanatevye kandi nagiye kwisaha acavuga ngo impungo muri WhatsApp hacha umuntu muri bajya basanzwe bakora mu iteka avuga ati sha indirimbo yawe kuri WhatsApp mwahitse ngaha ngo babasuzuguye nyene yatevye arayiduha abicije mu machine twitoye twumva kabisa n'ibintu bitanabaho tambwe ati none iyi ngo yiwe jingo yari iriko mugabo gusa navuga ati yabaye bubitabure mu bucyo nyene navuga ati sha none ibintu birabaho kwira hama umutipe ati iyi ni bruyo canke n'indirimbo nyene tereke ngwamane ngo suko nyene ngo mwaririmbe rero ngiye kumvira sanga uko nyene nayindije nawe ari guca y'imubwo nyene nta byo kuvuga ngo yegeranye refrain ntuzeya canke ngo ashiremwo piano ayiringanize yayimaye uko nyene vuga ati none terasi beat kweri kuni kusiga gukora cyambera ngo mani ngo nawe ngoja kwitwara ngo kwa boss wanje ngo nta kintu kimwe ngo bamarira ngo kubera ngo je ndirimo ndayikora ngukunda vyumvire ngo kandi wana boss nta kintu ngo ahindura ngo atega gusa ndamubwiye tiravuga ati kweri chanditahira kweri ko navuga ati muto navuga kuko urazi mihige hari gihuza no kwitura umuntu bivanye nuko ugiye atakintu wisumbije ugasanga ntumvirijwe rero umutipe cyandagenda ndaposha nyene gusa nkumva mu mutwe kweri ntibisona fresh ndabwira D1 uko D1 handimba yigeze kunkora navuga ati no D1 uko nzi ukorera mu iteka kweri uko niko transibita asigaye akora yana D1 arambwira ngo yamani ngo nimuvugane ngo gusanga iyo ndirimo ngo kweri ngo nimeze fresh none ngo mwatse guhuriza kubiki tiyambwiye umuntu anyandikire ndanga ati amaze kumbwira uko acitengira gusuzugura aho nyene birangiranye indirimbo ayo mpari ya fake indirimbo no muri mwe navuga ati sinayisizeyo no kuri YouTube ho yari kuba ari nk'umwanda yari kubigiye gusibanya urubuga rwanje hama ndafata gace kugira basinze ndakibukirako hama numvise bigiye kwa nka fresh numva inspiration ibona ivuga ko notuma ndamuririmbira byo burasinze ndavyibagira cyangwa indirimbo nisa agasuzugura naririmbe kuri kapera kwanza agasuzugura
ndi korodisi navuye mu nda nja ngaha kwisi ntagira bifu n'abari mwisi oya namba ntabona dinzi ko azogeraho mpanga masi kiranga misi mparude misi nabanye nabi nabo mwisi. Yes nuko ni ya transbit wa muririmbi yego kweri ifu yiwe yego vrem nikaye kantu wotera akamo abantu ba producer basuzugura abaririmbyi kubera baba bari batonya kandi twazuka abaririmbyi bato batari bambere bazana amafaranga menshi muri studio kuta abantu bakuzi kuko abo twitwa ngo na legend beshi keshi nta mahera batanga ahubwo bagendaye ku buntu mugabo mwebwe mukitetura mukazana amafaranga bakwere ko bakabakorera nabi wo bahanura iki canke wo bwira iki ku mutima wabo. Yaje mu bisanzwe ikintu bahanura icambere nuko boreka gusuzugura umuntu mutoyi kuko ugiye kubira abana baririmbye bamaze kuvuma cyane arashoye kuza iwawe uri mutoya amaze kuvuma ntase ugaruka iwawe. Rero ugiye gusuzugura umuntu mutoya na mwarya ariwe avamo munini wosanga na babandi wibaza kuza uronka banini unababuze kuko umutoya ni bavamo munini kandi abo bakuru azogera igihe umuziki bawuvemo nuzosigara ukoresha abandi waba basuzuguye. Nisho nababwira kweri bafate umuntu nk'umuntu rero ufata nk'igikoko yarinze yemera kuja kuririmba kare amafaranga yiwiwe nibamwumvirize bumva batomwumviriza babireke kumwumviriza kuko nanamubwiye ati buryo umwana utari burere uwo shaka kareka kumwe baruka. Yego kwera ajya hip hop freestyle na hip hop bitandukaniye. Freestyle hip hop novuga ati nukuririmba amajambo yani amajambo ameze nk'ayafatanganye itagendera cagagura utanga impanuro kuko keshi hip hop ni impanuro n'inyigisho kandi ugashiramo na ntuze ya na refrain agakorasi muga freestyle nta chorus keshi ikunda kujamo uvuga gusa amajambo nyine umera nk'umuntu aca ku mayange. Wowe mu rapiri ngaha mu Burundi ushobora kuvuga ati unyagenda mwemera kweri akazi kiwe aragakora neza. Je mu bisanzwe kweri Bface na Mukombozi abantu imbere y'wanje ndabagira umwe kweri. Yego urabemera sana. Uramaze gushika ugahura nabo muri abo babiri numwe muri abo babiri ukababwira ati mwebwe ndabakunda nanjye ndumuririmba. Yamani kwera amaso mwende niturahura gusa ndabandikira Bface ndamwandikiye arandamutsa mugabo ngiye kumubwira ibintu bijanye n'ivyo ntazora kugishura. Ya zotekera impambo gende kumurabe kugira mushobo ashobora kukungura ubumenyi ubwishi bwiye butandukanye kubera urabona ko amaze kumenyekana. Fabrove nawe gute? Fabrove ko turavugana ku telefone tuvugana kweri. Murazi nayo. Oya namandabona gusa kandi nkamwubahira akazi kiwiwe kweri. Yego bishitse ubu ufise award akubwira ati ihe batatu muri Bface na Fabrove na Mukombozi umuntu woyiha cyane muri aba babiri ni arimwe arimo no Bface. Yego wiki Bface kako Bface ay kararirimba urumva nyene ko message ufise neza fresh yani ntanyarutsa canke ngo apunguze sana kandi ari kararirimba urumva nyene ko vate nabajya babiri usanga ari umuntu avuga arapura fresh nyarutsa mugabo rero urumva n'ujya muntu atumva neza ikirundi ndazera atawura ibintu Bface yavuze niyo mpamvu mukunda Bface usibye gusa ko tuvuka no mu ntara imwe umva n'umujama nyene. Yego wakayanza kandi nena we inspiration ayikuye ko gira ndirimbe kana Eripro avukari yanga nawe uzira Eripro ndamuzi kwe nezo murondere none mukorane mu bya keregaje turatuva hamwe Bface mugaga abafisi kundi giwe hari yanya kunda gushiramwo we katara gushiramwo baraperi bakunda kurimba mu ndirimbo yiwe. Bisanzwe ngira nuko ataravyumvira umunsi yavyumvira yazobikora kuko aba bastare bari hejuru imitima yabo nta muntu abayizi kandi ariko arakora umengura umutoya hari gihe anakubona nk'amwe nta kintu zoshika ko bagaca bituma sanga Imana imuvugiye mukumva aragutumye ko gasanga kiraciyemo. Abaraperi keshi ndakunda kubona yuko bakerebutse mugabo wewe umenga wigira bukebuke bikwigishike kuvuga biravana no mwese kamera barakuranye hari gihe ukerebuka ugasanga ukerebutse nabi nigihe witonze usanga wasonje ukerebuka. Yego hamadusa n'abasoza nagahe kazi wo ukora gatuma uronka amafaranga kugira uje mu muziki ushaka kuvuga ati kijaka ndagakora mugabo karamfasha kugira ngo amafaranga yo mu muziki. Cyo kazi sanzwe nkora vuga ntera amarive mu Buyenzi hajya ku miduga mugabo gusibe ni kuvuga iki amarive hari utuntu tubeze nk'udusumani urabona parapluie hajya hejuru y'ibiyo cameraman wa amarive urayazi
amarive n'utuntu ushira ku ntuze ya uraza zirya parapuro z'umuduga zirya udugije ikiyo zisha zinjiramo hari utuntu umenga tumeze nk'udusumani uratobora n'imashini hamwe gatora yindi ukinjiza mu irive canke zirya sabo zo kuri probogis uvuga n'akantu kose ushobora kubona ko umusuma ashobora kuza gahita bandura cugashiramo rero rive kugira ntahita bandura ngo agatware. Yes. Sawa urakoze kumpa naje ico kintu se ndakize ko nanzi yuko amarive ari ari cyo kimwe n'amakaro. Oya kwere amarive ari kwayo amakaro naro kwayo. Niko kazi usanzwe ukora muga karimwe inoti niyo mpamvu warose samire yo guha muri iteka. Oya umva inoti zari zirimo kera bitaragwira mugabo no genda kweri kuri sisi garage niyo sanzo nkorera usanga ari umuyoro usanga abana yicaye babuze nico bakora abo gusa nyene numva ni hani nyene mvuga ati Imana impindurire bibaye ngombwa ahubwo naye nashaka guhindurirwa nyene cyo vyumva kandi gushimira ego namwe murakoze kajya kamwe kuri bakunzi ba Cyubahiro TV ico basaba kugira bagende ku support musanzwe jewe abantu bose boba bakurikirana Cyubahiro TV nabasaba ko boza barankurikirana baciye ku rubuga rwanje kuri YouTube ni Crodis Intimba kuri Facebook naho ni Crodis Official no kuri Instagram bakankurikirana kandi ari ikintu usanga abantu bigihe bashobora kuraba indirimbo y'umuntu ugasanga ntibafyonze muri sabone kandi ari cyo gikuru umuntu abakeneye ugasanga bavyuze n'umuyoro mugabo muri sabone n'utuntu nyene rero ndabasaba n'uyishira akayikura ko kubera tabya bamenyereye ubundi subscribe bayishira ko rimwe nukuraba rero bakaza barashira ko rimwe bagaca bashira hajya gakengera ugira ibizokurikira baze babibone yego kabisa nico nabasaba. Urakoze cyane. Namwe murakoze kabisa. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexander abananye baha amasama ameze neza cyane. Mubananye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane. Ciao ciao.